uyu Miss Popularity yashitse ku musozo w'indongo nari mfise ukubona umutwakazi nawe yinjiye muri Miss Burundi kandi inama iragaragara yahavanye ikamba Miss Popularity yasubije bose muri Popularity abagera baravuze ko vyinshi ariko ntabuze ikimana gushikako bari guhezagire cane Fondation Féminine Jaba baye certificat de mérite honneur ashoboye sabe n'abavyeyi biwe nabo nyene bazi hano bashikiranye hariho n'umupira imisi hariho n'ibahasha nawe ibintu amajana atanu wa mugambi wa leta ugende worora inkwavu harimo inkwavu zitari nke ariko urabona aho uhagaze iruhande y'abubahwa umurejo canke igihe cazo uri umubahwa nakomeye muri iki gihugu kandi urabaze terambere rero Fondation Féminine Jaba aguhetse mu mugongo bwa mbere kugururira abatwa bose mu Burundi naguteye iteka mu kuguha ino certificat d'honneur biciye muri Miss Nakaranga uru ni urupapuro kandi rufise akamaro kanini baragwezagire cyane hariho umuzungukazi muri iyi projet ya Miss Nakaranga nawe yakurungikiye kado ivuye mu Budagi Hamburg kana kabahasha kariko ibihumbi amajana atanu bashobora kurora ako impano cane urukubagara urukwavu rwa kezimiye muri sexabera n'inkwavu nyinshi turifuza rero kubona izo nkwavu zagwiriye niba ari zizogura nayo gufasha abandi nayo twituse twarabonye yuko hari amahiganwa menshi y'abamisi y'ubwoko butandukanye rero tuba twibetse ihiganwa ry'abamisi rifatiye ubwiza bw'abarundi rifatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi kuko twagiye turabona hariho utuntu tumwe tw'umusogo kandi tukabivuga ntibije kugira ubu rero hazofatirwa ubwiza bw'abarundi batarazwe runaka rero naka ibiro ibiri bwaba hisunzwe n'ubwiza twakoze tubona abanyamakuru bavuga ntabwo nayishatse gucishamo rero muri kano kanya dushaka duhere ku bantu sabe abafise certificat yo gutanga kandi imbere duhere mu wa mbere barabibona z'igiharuro kimwe abo nabo abantu bafashije kugira ngo uyu mugwi ibi twashyize ko tuyigereko ko Fondation ubwayo igere kuzishoboza muri abo turashimira abantu batatu b'abarundi baba muri iki gihugu cy'u Burundi na babiri baba mu bihugu byo hanze turahera umuntu yadufashije ubwa mbere kumenyana na Neira ko ntitwari tumuzi umuntu yari asanzwe azi ko ibikorwa byo gufasha abandi bamutuzanira turamushyigikira yari kumwe n'uwundi babiri bajya bava mu bwoko bw'abatwa tubasabe bazire rimwe n'uwitwa Epipode Kamana n'uwitwa Ciza twari ngaha
Mukomera amashyi, mukomera amashyi. Cyiza cyane. Witwa Cyiza kanje barayimubikira batoyimuha abo babiri birakaje hamwe n'uyu nibo by'ukuri badushize gukora igikorwa tukabyarana muri bari baheze cyane uraronka umupira ndetse ko bisi na karere hariho ubundi vuba badufashije cyane honorable Marie Claire muri koki banashyikira badufashije cyane rwose n'ibi bikorwa bya bisi na karate mukomere amashyi menshi, mukomere amashyi menshi. Mushatse mubandanye gushika kitari imbere, mukomere amashyi. Araberewe cyane, yambaye nk'umurundikazi. Yego. Jose hanyuma abantu batatu bavutse badushikiye cyane mu gihugu kuko hari n'abandi benshi abakurikira n'abadushikiye bari mu mahanga ariko ntibari hano byose baserukiwe hariho baserukiye umusore yitwa Kamera Mubenza aba muri Canada ashike hamwe n'abaserukiye Sungwanayo Jean Claude nabo nyine bashike babaye sertifika n'umupira wa fondasiyo. Mukomera amashyi nawe, mukomera amashyi. Serukiye Jean Claude ari muri Canada atazira Neto ari mu bantu bafashe cyane mu mugongo fondasiyo bari barazaga cyane murakoze. Hanyuma igice cya kabiri fondasiyo yashinje gushimira abantu bane bafashije fondasiyo barafasha muri ibi bikorwa kandi tugiye kurangiza babigizemo uruhare runini cyane kuko bagiye barabona amasanamu ariko tumwe twamenye ko adahari abo batatu bagira ngo basabe bazire rimwe niba bakira bose hariho aho dore umunyamabanga nshingwabikorwa wanjye bahise abandi bakabibona aho se ari umuvugizi wa fondasiyo itegereje abantu Maître Solange Muregwa abantu bari umuhanuzi wa fondasiyo Femide Jaba Gilbert Niyonkuru kandi ari umutware wanjye muri komine nziza ya Isare bageze bari hano bakomera amashyi menshi nabone bakomera amashyi. Fondation,
uyu niwe muhanuzi wa fondasiyo femine jama tubona cyane kugira ngo tubane ibitera imbere bakwizagirikira akaba ari n'amasitanteri wanje muri komine nziza y'Isare. Bashimire bakiriho base mu buhinga bw'abagabane gatoyi uyu mwaka kagashimo bashimire bakiriho uyu mwaka wa 2023 biyubiriye kugaha uriya ntumbero ya cya gitabo Murundi nubwo yari mu hanze y'igihugu yakoreye igihugu buryo muri bamwe tumenya nabwo wari gukorera igihugu wa Murundi ndabintandaro impunzi maze bari kamyezagira burya ruri umugambi CNDD-FDD y'ibinayo umugambi wacu ayikorera mu nzu yiwe kandi tudahuje n'umugambi kandi atananze yarakoreye igihugu kuko yarahaye indaro umwana w'igihugu Imana imwezagire cyane yitwa Biciye Simone Imana igahashikira komera amashyi menshi komera amashyi menshi. Oya yakoze ibikomeye cyane ni mu mwongere n'ayandi yarakoze ibihambaye ni mu mwongere ntaco muwa uyarabaye naratanze ari ndibuka niwe uramufasha hari ikintu nagenda kuvuga ko ntazibagira ahantu narara narose indaro rimwe na rimwe babwira muri cya gitabo cyacu ntimwihebe mu buzima ducamo muhuye n'ibibazo ntimwihebe kuri hano narara hari hasi ku karago k'agasambi bashyira ku gikure hejuru ngabo bafite umunezero mwinshi kandi dutunzwe n'ubugari bita kambuto y'ibigori cyatwibuka kamukanye wiwe kwitaba Imana yitavye Imana yari kamara yarahungutse igihugu bari ngaha no mu bibazo ahantu yaba baramutwara ariko yarituye ababijejwe turizera yuko bazomufasha mu kubafasha abandi abantu iyo yasanze baratwe bakamusubiza mutama warakoze neza komika warabaye umugisha ku gihugu kuri benshi indirimbo akoreye mu nzira kandi wari umuparike hutu je n'umuCNDD-FDD kandi ico gihe ntivyari vyoroshe abaCNDD-FDD n'abaparike hutu baramara ariko ntibanyirukana ya ndirimbo yarabaye umugisha ku gihugu n'umunsi urundi bakoremo umugambi wacu bahagaze n'umukuru w'igihugu urumva umugisha uvuye muri iryo nzira n'abarundi bari hanze bari turabareka tuguhe n'umunota n'umwe ngore gufata sima Imana ihoraho yo yamuhaye umusore kugira ngo
yibuka ibyo yakorewe. Icyo gihe nari umuntu mutonya muri Kongo, ntakiye abantu 200, twese twita abantu 204 n'abatunzi bari hano ku isi bashobora kwabira kwakira abantu bangana. Twanyama ngo abantu bajyanye nyine hasi twese, Imana iragerageza iyagakumva. Twese bamaze 8 turi hamwe, kujya hamwe inkono zitatu, abana inkono yabo, abakenyezi inkono yabo, abagabo inkono yabo. Imana irakinga, Imana irakigirira neza byinshi cyane abantu badashobora. Leta irakurikirana ati wewe hazoza amatsinya azosigwari, uvuze nti Imana niyo yabazanye, sizo irabatumye. Muri bo nta muntu n'umwe natumye ko munazi wacu, ni Imana yabazanye. Ngera bishimira Imana yagize neza ko uno musore Imana yamuhaye kugira ngo yibuke ibyakorewe, Imana ikufashe. Fondasiyo Femide Jaba iguhaye urupapuro rw'iteka urukundo wagize n'indarabara n'akabahasha harimo amafaranga angana ku miliyoni ariko mubwira Fondasiyo Femide Jaba urukundo wagenzi warabisye sinokekeranya yuko uri mu byatumye nanje bagafasha n'abandi kandi ibindi hariho n'abantu bikora benshi. Murakoze. Hanyuma nagira sabe Christiana Meira Kukizazi kandi iruhande yabo umurejo canke igihe cyazi urumva baba nakomeye muri iki gihugu kandi urabazanye tentamwe rero Fondasiyo Femide Jaba aguhetse mu mugongo bwa mbere kugururira abantu bose mu Burundi naguteye iteka mu kuguha ino certificat d'honneur biciye muri bisi na karanga. Uru ni urupapuro kandi rufite akamaro kanini, barakwezanira cyane. Hariho umuzungukazi muri proje ya bisi na karanga nawe yakurungikiye kado ivuye mu Budagi Hamburg, abwiye ati yakurungikiye kalendriye kugira ngo turitaho kugira ngo itariki ntacererwa tere imbere rwose. Hanyuma hariho aka n'akabahasha karimo ibihumbi 500 bashobora kubona ako impano cyane kubagana urukwavu rwa Kenya muri sekisabiri harimo inkwavu nyinshi. Turifuza rero kubona izo nkwavu zakwiriye niba ari izizogura nawe ufasha abandi nayo ntitufe.
komisi na karanga kuko niyo yatumye gushika uri yifashishwa n'abantu benshi. umukomera amashyi arasaba ishimwe nyinshi ntamuhaye akazi ko kumutwaza n'abashobora. ababyeyi bawe ntibari ngaho bari kugutwaza ariko nta kibazo. uretse gutera icyo cyangwa igihe cyose twumva amakuru meza cyane yibigisha dusabe igitwisiya nawe igitwisiya egere wowe ubise penaliti yashitse ku musozo w'indobo n'abifisi ukubona umutwakazi nawe yinjiye muri Miss Burundi kandi inama iragaragara yahavanye ikamba y'isi populaire yasubije bose muri popularite abanyene baravuze ko vyinshi ariko ntabuze ico Imana yamutemeye gushikako. Imana guhezagire cane Fondation Femine Jaba baye certificat de mérite honneur na show sabe n'abavyeyi biwe nabo nyene baze hano bashikane hariho n'umupira imisi hariho niba hasha nawe ibintu majana atanu wa mugambi wa leta ugende worora inkwavu harimo inkwavu zitari nke kandi nawe uzufasha abandi. Ini karindiriye uwo dukorana muri Forecovic nawe yaguhaye zo ziramufasha kujyana n'ibintu umwe niyituze yanditse ko Miss na karanga umwe mu mugambi wagushyigikiye waguhetse turibuka bituri nk'indoto jewe gusa umunezero udasanzwe ndibuka bigitangura aza ku biro bya Fondation Sonarindi ndetse madamu wacu niwe yamwakiriye twabibona nk'indoto awiwe ko yari ari gutanga cyane yarashyigikiye umukobwa we ababyeyi bibaza ni byiza biraryoha iyo tuza turashyigikira abana bacu dushyigikira abana bacu mu ndoto zabo. hariyo ababyeyi babuze abana ibyo uri kurajyamo n'ibiki n'abakobwa batigenza neza ariko urabona uno munsi aho byagushikana. Imana ihezagire rero nabwo mwese mwaje tatumye indoto yanje iba mu ngiro kandi ihezagire nabo bose bafashije ihezagire abarundi bose abahora bakegera abatwa ntibashoboye barashoboye kuko twabyumvise na kaminuza baraziga. murakoze rero turabashimiye cyane barahezagire.